Nshuti bene data ndabahaye mwiriwe ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo muri kumwe na Pasiteri Irene Nazwe no munsi nta kiganiro narategekanije ariko kubera abantu benshi baguma bibaza ku matora aherutse kuba mu gihugu ca Amerika bati noneho isi irubamye abandi bati isi igiye yabona amahoro. Mushobora kwibaza muti none mwebwe nk'umukozi w'Imana mubibona gute? Mubibona no kubirindira. Ikintu ciza c'umuntu ategerezwa kumenya, sinovuga ngo ni ciza canke ni kibi, ariko hari ivyanditswe. Ubu umuperezida mushasha Donald Trump yaraye atowe, yaravuze ko niyashika ku butegetsi azohagarika intambara cane cane muri Ukraine, azogerageza gukorera igihugu ciwe kurusha kwitaho ibindi bihugu nk'uko igihugu ca Amerika gisanzwe kibikora. Musanzwe muzi ko kw'isi Amerika ifise amakambi ya gisirikare ahantu henshi cane kandi yama yagiye gutabara canke gutera intambara mu bindi bihugu. Ivyo rero Donald Trump yavuze yuko bitwara amafaranga menshi ya Amerika kandi bitayiraba. Nk'ubu abantu benshi rero bamwe barabimushimako kuko bavuga bati yatugiye kuronka agahengwe haba ahari intambara hose, kubera yuko Trump avuga ati leta yacu ntabwo ikwiye kuja iratanga amafaranga muri ivyo bintu vy'intambara. Hari ibindi bintu vyagiye biboneka mu vyo Trump yagiye avuga. Yabaye umuntu adahisha yuko ari kumwe n'abakristo ku buryo avuga cane ku vyerekeye indero ya gikristo. Yanka ivyo gukorora inda, yanka ivyo guhohosha canke gufasha abantu gupfa n'ingoga, yanka ivyo bita wokisme, ni ukuvuga abantu bakora ubuzima uko bavyumva. Novuga ni iciyumviro c'ubu co mu kwidegemvya mu nzira ya demokarasi. Abantu bashobora gukora ivyo bashaka vyose, harimwo no kwubakana kw'abahuje ibitsina, harimwo no kumva kwemerera abantu bihinduye ibitsina bakaja mu bibanza bikomeye, ibintu vyinshi nka bene ivyo. Ivyo rero Donald Trump ntavyerekwa. Ego uriya mudame yari abishigikiye, naho abantu bipfuza ko ku kibazo co gukorora inda barababaye muri kino gihe. Reka tuvuge ivyo gusa, ariko hariho n'ibindi bidahuye n'ubukristo Donald Trump yanka, ariko batatsinze amatora bari bashize imbere. Kandi bari bafise mu vyiyumviro vyabo gukomeza gushigikira umuperezida wa Ukraine kugira ngo intambara ibandanye bagwana n'Uburusiya. Ntibari bashigikiye ibiganiro nk'uko umwe mu bigeze gutwara Ubwongereza yagiye kubabuza kumvikana kandi bari bashitse ku masezerano. Muti mbega Donald Trump ni umukristo canke si umukristo? Donald Trump yakuriye mu nzu ya gikristo, nubwo ubuzima bwiwe bwabaye ubuzima hamwe na hamwe bidahuye neza,
nk'uko amashengero amwe amwe muri disipurine yayo atemera ibintu bimwe bimwe harimwo nk'ico kurongora ubugira kabiri uwo mwarongoranye bwa mbere akiriho. Ivyo rero vyaramushikiye. Reka tuvuge yuko Imana ikora ibitangaza. Imana yarakoresheje Nebukadinezor. Murabizi ko yari yarigeze guhakana Imana, hanyuma Imana iramuhana, hanyuma yemera gukorera Imana. Birashoboka. Aho mfise impungenge kuri uyu mukuru w'igihugu ca Amerika ni mu migenderanire azogirana n'igihugu ca Isirayeli. Mbega azovyifatamwo gute? Aho mfise impungenge ni muri wa muryango twavuga mu kiganiro giheze witwa Abrahamic Family House. Mbe Perezida Donald Trump azovyifatamwo gute? Mbega niyo babandi bipfuza kubaka ya ngoro ya gatatu, troisième temple de Salomo, ya ngoro ya gatatu ya Salomo ivugwa, izogenda gute? Aho niho tukwiye kuzorabira cane cane ku migenderanire yabe na Isirayeli, aho tuzobona gutahura neza ivyiwe, kuko muri kino gihe murabizi ko bidasa neza hariya, kandi hari novuga n'ubu hariho ibintu bigoye vy'ubwicanyi burenze. Twiteze kuzobona ico rero ingena uyu muperezida azobihagararamwo, akazana amahoro kuko abivuga, canke akagerageza kurondera amahoro nkuko abivuga. Ico nibaza rero nuko iyi myaka 4 atowemwo ishobora guhagarika umurindi uko bari bagezeko, canke abakorera satani bari batanguye kwigaragaza ko. Birashobora, kandi ndibaza ko bizogabanuka, uwo murindi uzogabanuka, ariko hariho ibintu bidasobanutse neza ingena ashobora kuzobihagarika. Ndavuga nk'ibijanye n'integuro ya karangamuntu, imwe bariko baravuga electronique, ya karangamuntu itazotwagwa mu bipapuro, nk'ibijanye n'ifaranga naryo nyene ridafatwa, ifaranga electronique. Aho rero muri ivyo bintu bizotegerezwa kuba, ayo mafaranga azotegerezwa kuboneka, kandi niyo karangamuntu izotegerezwa kuboneka. Murabizi yuko ubu hamwe hamwe mu bice vy'isi bamaze gutangura gushira no mu tuyoya utuntu tuberekana aho bageze twa karangamuntu. Hano i Buraya ntavyo ndumva, ariko hari ibihugu bimwe bimwe bimaze kuvyumva. N'umugambi uriho, twebwe haheze imyaka myinshi twararonse abana, ariko kandi hageze igihe umwana avutse bakamuha inomero, n'umuvyeyi n'abana twese baraduhaye izo nimero. Izo nimero rero mu bisanzwe gushika ubu bazikoresha mu bintu bijanye no gutora ikori. Twebwe sinzi ko nko mu bihugu bitaratera imbere bashobora gutahura icitwa ikori. Ikori ni ikintu gikomeye muri bino bihugu, kuko niho begeraniriza uburyo butari buke bwa leta. Kera bahora bafata abantu bakababwira bati zana amafaranga, bakayatanga, bakabaha igitabo c'ikori, bagita ikori ry'umutwe. Naho taco baba bakora, baratanga amahera y'ikori. Ino rero nkanje amahera y'ikori ndayatanga umushahara mpembwa, hariho agace leta igumya ikavuga iti iri ni ikori ryawe.
bishitse ngaterera tuvuge ishengero kanaka canke ngaterera umugwi w'abakinyi b'umupira canke ngaterera abantu birukanga bagira siporo canke abantu bakunda ibikoko nkabaterera ayo mafaranga barayaharura bagaharura neza bakavuga bati uyu muntu mu makori yahitezwe gutanga yatanze ya none yararengeje ko umwaka uheze bakagusubiza ko makeyi niko bimeze niko bikora. Iyo basanze mugabo muri ajya bagukuye kuyuhembwa bagasanga yabaye make kuyajanye nayo wari gutanga basi bakakubwira ati twaraharuye mugabo n'ubu zana ka gafaranga turagakeneye. Rero muri ivyo niho hakenewe izo nomero. Nashaka rero kubabwira muri make yuko kunezererwa umukuru w'igihugu mushasha wa Amerika nibaza ko atari bibi. Ni ukumusengera kugira ngo ubwa mbere ivyo yavuze azabishitse, ubwa kabiri ko tuzi yuko ubutegetsi ata butegetsi budatangwa n'Imana, Imana yamurekuye kugira ngo atware, kandi noneho amajwi uko tuvyumva ntibavuga ngo barayivye, amajwi yarayaronse y'abanyagihugu biwe bamutoye kugira ngo akore kirya gikorwa. Igikwiye rero nuko umusengera kugira ngo azashobozwe muri ivyo. Narabonye warungitse muri groupe yacu abapasitori b'abanyamerika bariko baramusengera ngira hari mu myaka iheze, n'ubu rero aracabikeneye. Hanyuma nkaba rero ndabifurije umugoroba mwiza, bari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe. Yesu abahezagire.